Reka ndabusa kuza Black TV bana mutumbere hose kwa kunye twakunda bose tanga mu Black TV akamwe.com Instagram na Facebook cyo kimwe usanga takibazo na kimwe Big One Mike ngwana bambu kamera n'umuzi twa Jet za n'umuri ni Dom Bright ajenga mu gihugu cy'u Burundi acaza gufifatanya n'abana size barerewe mu kigo citwa niyo Foundation. Ico kigo ni kigo isagisona na besha ngafi ja 100 ngahe hafi majana cifuza abantu bose ko bogifasha kabana ufise cyo ufasha nazo ufashe kugira ngo abana nabashoye kubandanya babaho babeshejweho n'ahantu tandukanye ko murazi yuko umwana wa ntaho nikora abakeneye yuko umuntu wese ashaka kumufasha tumbere hose. Dom Bright rero ajenga anye kugira ngo ashaka kugira icyo afashije kugira ngo ashaka gusangira Pasika nziza nabo bana kandi abareke gatoye muramwe ko bimeze rimeze. Harimwo irivuga ijyahe bagiye bagiye nivuga kugenda muri kigenze mukundara amashyi. Amafaranga bampaye ibihumbi 10 nzokuramwo amwe ndayahe ko uwundi mwana mugenzi wanje nawe agize iyo cyo yokenera ico no kwa ndose ico ndamusumbye hama yandi nanje ndayifashishe mu tuntu nkeneye naba nkeneye murakoze. Sawa uwundi naje kubwanje aya mafaranga ndonkeje agashimwe ibihumbi 10 mfise bashikanje bene wacu tubana ngaha mfise icyo ndabarushije bamwe ni ngombwa yuko nange nogira icyo nkoze kuri bene wacu n'abandi hasigaye dukeye nanjye nkatwifashisha. Sawa uwo mu Kenya mwige mu kuri aya mahera ndose ko ndahawe n'Imana nzoyafashisha kundi mwana azoba akeneye akantu nanje yasigaye ndayifashisha. Sawa biraboneka yuko mukoranye umutima wo gufasha sivyo ariho tugufotoza nk'uko mubizi tumaze kubabwira turi muri fondation yitwa niyo fondation isanzwe iri mu ani hehe mbega Fondation Maramvya. Great. Mu Maramvya aho turi exactement nka Black TV twaje duherekeje umuririmbyi w'umurundi twa Dom Bright yaje gufasha cyangwa yaje gusangira n'abana basanzwe bari ngahanye muri no fondation umwaka umunsi mukuru wa Pasika naho taragera ariko yaje gusangira nabo uwo munsi mukuru ndi kumwe n'umwe isha gutsindira agashimwe asaza navuza na piano ngahanye muri no fondation n'umwana muto akiri muto cyane nabyakiri akora ibintu bikomeye cyane kandi ndamamutse ndakubaza nizajya ugiye gutwidondo ni saneza. Ego ni sawa meze neza. Ego meze neza kunze na Black TV tiyambu cyane amahara cyane. Ego mwitwa bande twitwa bajamari nizimana bajamari twitwa jamari nizimana. Okay warusanga shimwe uhamwe na Dom Bright umubwiye iki? Nukuri navuga ko Imana yamuhezagira kuko kuba afise umutima w'ubuntu nk'uko natwe bitwereka yuko muri kazoza kacu tugeze aho twigejeje twogerageza tukazobikora tugasangira hamwe n'abandi tugahezagira abandi bene wacu
nukuri Imana imuhezagire kandi sinovuga ko yogera kuri twebwe gusa n'ahandi yohagera afise icyo yoshikana Imana nahone ikabandanya imubana nawe. Ego yabajije ibibazo bitandukanye uwamwe mu babitora kaca kigoye yakubajije ati umunsi igihugu cikukiye ko n'itariki n'umunsi wamwishuye gute? Namwishuye ko igihugu cy'u Burundi cikukiye ku munsi wa mbere ukwezi kwa ndwi umwaka w'igihumbi amajana 962. Ivyo wavyize mu ishuri? Ego navyize mu ishuri. Wiga mu hanga mbere ubu niga mu 8. Ego mu 8. Ego icyo tubanza kugitora yagwahumbi 10 abandi kuyakoze iki? Jewe nkuko nabivuze kuko nico kibazo bakimbajije bamaze ati mbega woshoboye kuzoyakoze iki? Nishiye ngo nkuko bimeze bitya twebwe dufite umutima wo gufashanya hagati yacu iyo umuntu arushije akantu uyundi kagira ico amurushije akakamufashisha. Jewe rero nkuko naronkije n'Imana ico ngiye kuyakoza ni kimwe canke bishobotse bibiri ngiye gufata hamwe ndayagabanye ndayahe abandi nyimba ari ukeneye ikamba mbiri agura ikamba mbiri hanyuma asigaye nanjye ndayifashisha. Yego uvuze biga mu 8 uwaje ngaho ufite imyaka jewe naje ngaho mfite imyaka 18. Ufite ngaho ubu nkuje 20. Yego 20. Okay. Waza kuvuza piano neza bimeze neza cyane wavyigiye hehe? Wavyigiye hanye? Byose babonye kwa guha. Yego byose navyigiye ngaha naje atana kimwenzi sinanzi no gufata inoti na rimwe ariko ubu byose ndashoboye. Na mugenza we ngaho wowe? Yego. Ni sawa? Yego ni sawa. Biraza. Umwana ukiri muto cyane ko ukora ibintu bikomeye cyane uvuza piano uvuza nawe uvuza uyo navuza Patrick ufite ngehe wewe? Mfite 13. Ukavuze kuza piano neza kujya kose wavyigiye hanye nawe? Yego navyigiye. Waje mbenga ufite imyaka ingahe? Ahandi hamaze imyaka 3 no kuvuga na je mfise mfise 10. Ego uwo wahora ubahekana? Je no haramba mu ntara ya Muyinga. Ni wagukuye nye cyane ubizanye? Niyo bankoye. Mwamenye gute abantu bo ngaha mushika ngaha gute? Barongika abantu bakaza barandika abantu bantaho nikora hama bakaza barabaha list hama bagaca babarungikira umudugu za kubatora. Okay. Muyinga ushiki Bujumbura baje kuraba. Okay, ahantu uvuga muri abantu batandukanye azava mu ntara zitandukanye. N'abantu bava mu ntara zitandukanye. Wowe nabaje uva mu ntara hewe? Naje ni Muyinga. Canke beshi ni nta Muyinga. Nyene beshi bagize bava mu ntara Muyinga beshi. Yego. Canke nyene no fondation ave Muyinga. Oya ntivi Muyinga gusa uwirongoye ava Muyinga ni umunyamuyinga. Ujya mu gayirongo nonye canke ari yundi muntu? No nyene. Nta wundi muntu ari abafasha. Oya nta numwe. Ave Muyinga. Okay. Warufise abavyeyi bose canke nta bafise? Je nenda bafise ariko ayabo tutabana. Hama nawe? Je mfise umuvyeyi umwe mama wenyene. Wamaze gusubira kuvuje ngaha? Ndamaze gusubirayo rimwe gusa myaka 3. Haba habuze kino uzuragenda kenshi amahera uburyo ndatse. Imba nasigaye niga utuntu dutandukanye no hari utuntu usanga dukeneye yuko umuntu yiga. Okay. Wiga mu kangahe wewe? Je niga mu 7. Niki kubwira Don't Bright baza ibituro tuntu tudufasha? Icyo numubwira nuko yogumana umutima mwiza wo gufasha abandi nkuko yatuyumviriye ko hama Imana ikamuhezagira igasubiza aho yakuye. Ego reka ndabashime beso mwade mwiga byinshi muzomenye byinshi. Urakoze merci. Ego urakoze nawe. Namwe murakoze. Twaramutse tugenda ikigo cya fondation niyo ngabo aho turi kumwe n'usanzwe ari umuyobozi wacu niko nabivuga ndetse yanagitanguje
kano kanya ndabona abana musanzwe mureze muri kino kigo cya fondasiyo niyo ngabo baranezerewe bameze neza kubw'umunezero nufata ko wagizwemo uruhara na cyane cyane n'umu artiste w'umurundi nawe se wundi yitwa Don Brighter ushobora kugaragaza umunezero cyangwa ukagira akajambo ugira ati uyu munsi ni umunsi utandukanye n'indi minsi nari maze kwibisa. Murakoze cyane twagize umunezero ntangere kuva twagize umunezero ntangere kuva tucumva ko hariho umuntu azaza kuturaba azaza kuturamutsa azaza gusangira natwe umunsi mukuru wa Pasika hanyuma turindirana igishika no munsi rero kaba akanyamuneza ntangere hano muri fondasiyo niyo ngabo kuronka umushitsi w'umurundi nk'uyu ava yaje muri vacances mu buruhuko avuye muri Etats-Unis hama agashima kuza kwifatanya n'abana bikenewe ko babana kicisha bugufi akaza akicara nabo bagasangira akanabatera intege mu buryo butandukanye hama kandi akanabaha n'impanuro ukuntu biga bakunda ishure hama kandi ko bokwigenza neza rero byabaye vyikimazi kinini cyane hano muri fondasiyo niyo ngabo byabaye vyikimazi kinini cyane rero turanezerewe cyane turahimbawe ko dushoboye kuronka umuntu dushobora gusangira ashobora kuza kutwipfuriza Pasika nziza rero bigarurira ivyizigiro abandi bana baba barabitakaje bashobora ko ariho abandi bantu babiyumvirako kandi bishaboneka ko ariho abantu b'umutima abantu b'ubuntu ibyo biraremesha n'umwana aba yarataye ivyizigiro yego kumva abantu bari bavuga ati abaririmbyi n'abavayu abaririmbyi byo bakora biherera ngo nyine mbwa kino gihe biragaragara ko muri duke baba barasanye muri duke Imana iba yabahezagije bariyumvira n'urundi rwaruka biguha message yihena cyane cyane ku isura y'umuziki ku isura y'umuziki w'u Burundi bitanga ubutumwa bw'uko abantu biyumvira ko abantu b'abaririmbyi ari abantu b'abavayu ari abantu batagira indero batiyumvira cyane rero ko bakwiye kumenya yuko abaririmbyi cyane cyane mu b'abarundi yuko ari abantu b'abanyabuntu kandi bashobora guteza imbere igihugu kandi banabikora babicishije mu buryo bwinshi uciye mu muziki nuko baza kugira icyo bakoze kuko abana n'abana b'igihugu abana byo bazokorera igihugu hazovamo ashinga amateka bashikiranganje eka n'umukuru w'igihugu ashaka kuva muri aba nyene rero baba bariko barakora ibikorwa bishobora guteza imbere igihugu rero abo bose bibaza ko abantu b'abaririmbyi ari abantu b'abavayu oya habanamba n'abantu bateza imbere igihugu ugaruka rwinshi hafa abana amajana abiri byoroshye kubagaburira byoroshye kubahereza icyo bifuza kandi bose bari ku ntebe y'ishuri n'akayi kamutera abandi batari Don Brighter we yabikoze mu yabikoze wenyine kandi siko bizoguma yumvikana ko hari ibindi bikeneye muri kazoza ibyo hose uza kubona ima cyangwa uza kubona isura nkiyaza kubona bibereye iyo agomba ko biherera hano nyene yifuza ko ibyo bazo barabandi bantu we musanzwe ari umuyobozi wa fondasiyo ngabo n'ikindi abana cyane cyane abana bari bafite ubushobozi ngabo cyose usanga babirenza kuba rw'amazi jewe nosaba cyane abantu bose babishoboye ko bogerageza bakagira icyo bakoze bagakora ibikorwa nk'ibi by'ubuntu n'ibikorwa by'urukundo n'ibikorwa by'iterambere bire mu mutima mwiza mu bantu bire mu rukundo mu bantu n'umutima w'urukundo uburi kurerekana rero hamagara abantu bose ko bogerageza gukora ibikorwa by'urukundo nk'ibi cyane cyane byo kugarukira ku bantu biboneka ko bashobora kuba bafise icyo babuze kugira ngo bashobore kubandanya ibikorwa cyane cyane by'amashuri kugira ngo ejo baze bateze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane arashimye yego. Bayita n'umwe baririmbyi b'u Burundi na cyane cyane ubona ko ahagaze imbere ya logo abana bari batari bikize ko umwanya n'umwe yashobora kuyihagarara imbere ni logo ya fondasiyo niyo ngabo hano twakorera igabo twaje gusangira n'abana b'impfuvyi bo kwi fondasiyo niyo ngabo kuki kwiyumvira guhitamo kino kigo ni kimwe ntawo kwira bose ni kimwe mu bigo bikeneye imfashanyo
bigasaba yuko umuntu ashobora kugenda agafasha mu gihe ibyo ashoboye byose. Wazanye ibitari bike amata gusumira muri kino kigo waje uzanye agaseke k'ibiro 200 by'umuceri ndetse n'ibiri 100 by'ibiharagi n'ibinyobwa bitandukanye n'ibisuguti. Uburyo si buke kenshi abandi bari bakunda kuvuga yuko abapiste agafaranga mwinjiza mugabo urumva yuko ushobora kubaronsa umusesekara kana agafaranga bakuye mu fuko cyangwa n'agafaranga bakuye mu bikorwa bitandukanye wakoze mu muziki. Hatanga umutima kuba tutaronka amafaranga mu muziki ntibice bisigura ko duca dufaturiye abatindi turabandanya gukora n'ibindi bintu. Ukuvuga yuko ni kamwe mu dufaranga twanje nanje nkorera bukebuke nashoboye kwegeranya je nyene ku giti canje ndavuga nti shaka kugenda sangire n'abandi bana. Abana bari hano nuko tubikesha ubusanzwe barongoye fondation niyo ngabo nuko gusiga ababyeyi bafise n'imfuvyi ugerageje kuraba murari ko wasanze koko batambukira ubufuvyi canke bararima. Abana bararemeshejwe kuko abana bari kumwe n'abandi bana nubwo bari mu bibazo baraboneka ko ari abana bashobora kuvamwo Uburundi bw'ejo, ari abana bafise kazoza keza kuko umurongozi waho arabitaho. So igikwiye nuko tumufata mu mugongo tukabafata nabo mu mugongo tugashobora kubandanya gufasha abo bari kubafasha abandi. Artiste bandi benshi bigaragara ko udashobora kwira ibikorwa byose nkuko bivuze akamo canke message wohereza abaririmbyi bagenzi bawe naka umuntu mbere kugira ngo dukomeze gufashanya ko nakarenga ubugirigiri bugira babiri. Je no babwira yuko Uburundi first ahantu hose hari umurundi yumve fier yumve yuko kwitwa umurundi bifise akamaro kandi mu bintu abarundi twamye novuga ntiragi ry'abarundi canke cy'abarundi ikiranga umurundi n'ubumwe urukundo n'iterambere. Ukuvuga yuko dufashanije mu bwo bumwe bwacu nubwo toba dufise ubukene bwacu mu bwo buto bwacu nyene turashobora gushika ku kintu. Urabona mwene data kuba yafashije cankwe arongoye abana bangana 157 nimba ntihenze nico gitigiri bambwiye. Sakazi koroshe kandi suko afise ahantu acura amafaranga ntabwo afise ikiwanda c'amafaranga ariko n'umutima watumye abikora. Kubw'ivyo n'abandi bose ndabatere akamo kugira ngo bashobore kubandanya nabo bagende barondera aho ntashitse bashobore kuhashika cankwe naha bagaruke baze bafite ko uwufasha umuntu ntarambigwa. So nashaka mvuge nti yarakoze kuba yitanze kwibi bikorwa hama abandi nabo bamubone babandanye kumufasha bandanye kwegera bamu ibi ni ibintu vya nta nyungu abizigamwe azigamwe inyungu abeshi baja gusenga nibo bakunda kuvuga ati impembo yibi tuzoyironka mwijuru nukuvuga abizigamwe inyungu iyo mwijuru uko yafashije ibibondo bigakura bikazuvamwo ikindi kintu. Ibi bije mu ntumbe nyuma yaho urutse gushira habona indirimbo wise ubumwe indirimbo wise iterambere ibyo byose bigaruka guhamagarira abana bariya kunga ubumwe ndetse no gufashanya iki kivugiye bwikomeza neza cyane. Iki kiri muri bimwe mu migambi imwe noba nipfuza kurangurira hano mu gihugu cy'u Burundi. Hariho n'iyindi gifise imbere abantu bazoyibona mu gihe izoza. Nta muntu numwe ntashira hamwe mfise ngo mfise imfashanyo ziva handi cyangwa gukuno ibi byose ndabikora ku giti cyanje jewe jenyene kukubera nkunda gufasha. Niyo haboneka kandi kantu nkashobora kubikorako nkababaza nimba ashobora kugenda kubaraba kandi baze batwakire n'umutima wose kuko intumbero yanje niyo gufasha umwana w'igihugu cy'u Burundi. Brighter tugushimire cyane na cyane tubwira ko naguteza ngo nk'iki wakoze ni gikorwa mufataho kidasanzwe kibire n'akarorero n'abandi. Hari ibigo byinshi by'imfuvyi hano ubutaka bw'u Burundi. Uyu munsi ni fondation niyo ngabo ashaka kuba n'ikindi kigo niba undi mu artiste ashobora kugira ati harako nacaguje muri bicanye biriya babera akarorero niko no bivuga kandi mu gihe mugiye hamwe byose bizokunda. Brighter ndagushimire cyane. Ndabashimiye namwe ndashimiye aba journaliste bose bari ngaha
n'abariko barafata amasanamu nawe Diso na nyene irishira hamwe yashoboye kutwakira n'ibibondo byashoboye kudufasha bikaturirimbira bikitanga ku buryo bishoboye bwose nabo ndabashimire hama dushimire n'Imana yadushoboje kuba ibi byashobotse kugira ngo no hanyuma niyo yatuyobora tuze dushike ngaha amahoro dukore ibyatuzanye. Amen. Murakoze.